Hello guys, mwese mkuwa kurikirana ETBC-TV. Uno wa mwanya tubashikiriza amakuru y'inkino, amakuru atojwe, amakuru agejejwe wo mukaba muri kumwe na Jerichi Milade size 611. Nibagiye kugira share, like na comment kugira ubashe kuronka ibintu bishasha bica kuri ETBC-TV. Nkuko bisanzwe ushaka kwigaburira ahere iwiwe amaza kwihereza. Turahera mu Burundi, turavye inkuru kiravuga ni imwe mu Burundi, inkuru tubashikiriza ni igikombe nkuru nziza cup kaba kigeze kuri phase ya finale. Imigwi igeze kuri finale ni imigwi ya Flambeau du Centre hamwe na Vitalo. Flambeau du Centre niyo migwi yaronse itike yo gukina finale. Finale izokinwa itariki 8 z'uku kwezi kw'indwi, ikazokinwa ku kibuga NPPC cyo mu ntara ya Makamba. Iyo finale ikazohuza umugwi wa Vitalo n'umugwi wa Flambeau du Centre. Tubibutse ko umugwi wa Flambeau du Centre wakuyemo umugwi wa Rukinzo, Vitalo nayo isezera umugwi wa Aigle Noir. Ama indi nkuru kurikira turasimbira mu Buganda Kampala, aho tubona inkuru kiravugwa mu mwanya kirandikwa ku ma media yose atandukanye. Ni umukinyi ava mu gihugu ca Brazil yitwa Giancarlo Rodriguez w'imyaka 33, bikavugwa ko agiye gukina mu mugwi wa Vipers wo mu gihugu chaho mu Buganda. Mwumva rero abaganda ko batanguye kugura abakinyi batandukanye, kura umukinyi muri Brazil kumushikana mu Buganda sikuntu kiba coroshe. Biraboneka ko iganwa ryabo ryo mu Buganda ariko riratera imbere, riko raronga ama sponsor atandukanye. Niyo mpamvu umukinyi Giancarlo Rodriguez w'imyaka 33 yemeye kuza gukina mu iryo iganwa ryo mu Buganda. Indi nkuru dusimbiye hanze muri za Amerika toziko ziravugwa i Burayi, turahera mu mugwi wa Newcastle. Umukinyi Sandro Tonali w'Umutaliyano akaba yasinye mu mugwi wa Newcastle, yaguzwe miliyoni 70 z'amayero. Akaba bayi umukinyi wa mbere aguzwe amafaranga menshi ava mu gihugu cyo mu Butaliyano. Akaba yaguzwe miliyoni 70 z'amayero, asinya kontra yo gushika mu 2029, ni kuvuga imyaka 6. Akazohembwa miliyoni 7 gushira ko na bonus z'imiliyoni 2 bazaramuha uko sezo irangiye. Rero ikaba ibaye transfer ya mbere izimbwe y'Umutaliyano yaguzwe imiliyoni 70. Abataliyano barabagwa amafaranga make ya 50 40. Uyu Sandro Tonali akaba yaguzwe n'umugwi wa Newcastle imiliyoni 70. Indi nkuru ikiravugwa ni ku mukinyi Mason Mount umukinyi wa Chelsea, bivugwa ko aza gusinya ino munsi umwanya n'umwanya mu mugwi wa Manchester United. Akaba asinye contrat y'imyaka 5 gushira ko undi mwaka w'inyongera an option uzokongerwa bivanye nuko azogenda arigenza. Ya amakuru ni menshi agenda atandukanye. Turaja kuri Patrice Vieira, bivugwa ko asinye mu mugwi wa Strasbourg. Umenyereza muzi ko muri sezo irangiye bitagenze neza, aho yamerenyereza umugwi wa Crystal Palace. Uko yagiye arigenza nabi umugwani wa Crystal Palace waramusezereye. Rero sezo yagiye kurangira yicaye atamugwa afise, akaba yasubiwa mu Faransa agiye kumenyereza umugwi wa Strasbourg. Patrice Vieira rero akaba yasinye mu mugwi wa Strasbourg. Turabandanya mu makuru ariko aravugwa ni umugwi wa Manchester City, aho umukinyi Jacob Vardiol, umukinyi mwabonye muri mondial yarangiye, umukinyi akina ku ruhande rw'inyuma yigenza neza muri mondial iheze. Jacob Vardiol akina mu mugwi wa Croatia, mu gihugu akina igihugu ca Croatia. Meho akaba yarakinira umugwi wo muri Bundesliga no Leipzig. Bikavuga ko umugwi wa Manchester City kuri play yo kumusinyisha, bikavuga ko umugwi wa Leipzig watanze igiciro c'imiliyoni 100, ko umugwi udafise miliyoni 100 utomusinyisha. Uyo nawe suwundi ni Jacob Vardiol, umukinyi yakina na maske mu maso. Abantu baravye mondial mu mugwi wa Croatia baramubonye Jacob Vardiol. Rero uwo mugwi wa Leipzig ukaba wabwiye Man City udafise miliyoni 100 z'amayero, nituganira niduhuza ni abashare kugwa amafaranga miliyoni 100, azobaye umukinyi wa mbere ku ruhande rw'inyuma aguzwe amafaranga menshi mwisi y'umupira w'amaguru. Umugwi wa Liverpool ukaba wasinyishije umukinyi Dominique Szoboszlai, yaguzwe miliyoni 70
ya umukinyi yahora kina mu mugwi wa Leipzig mu gihugu cy'Ubudagi akaba yaguzwe no mugwi wa Liverpool yaguzwe imiliyoni 70 akazokwambara inimero 8 inimero zahora zambagwa na Gerard nawe yaronse umugwi amenyereza Gerard yaronse umugwi amenyereza wiyo muri Arabie Saoudite umugwi witwa El Ettifaq akaba ari umugwi agiye kumenyereza Gerard wo muri Arabie Saoudite rero umva n'abamenyereza ko bako barafata ingendo bagenda muri higanwa ryo muri Arabie Saoudite muzi ko rimaze gusinyisha abakinyi batandukanye wereye kuri Cristiano Ronaldo CR7 yasinye mu mugwi wa Al Nassr bashira ko abandi bakinyi batandukanye ba Edouard Mendy Munyegori rero akaba ariyo abakinyi batandukanye bako baritabira iryo higana rya Al Ettifaq naho Romelu Lukaku yarose bidi Ivaria imwamagara gukina mu higano rya Arabie Saoudite me akaba yaranse yaravuze ndicafise imyaka yo gukina ari yaje yabatama metwe turabona n'abantu b'abajene bamwe bagomba kugenda gusinya mu iryo higano rya Arabie Saoudite amakuru yacu turabandanyiriza mu mugwi wa Paris Saint-Germain mu gwa Paris Saint-Germain inkuru ziko ziravugwa ziratandukanye ariwe vya Kylian Mbappe bashaka vya Neymar byo byararangiye Neymar biboneka ko agiye kuguma mu mugwi wa Paris Saint-Germain ariko Lionel Messi akaba yaragiye ugashira ko Sergio Ramos yaragiye tukabona abandi bakinyi bagomba kugenda batandukanye ariko Paris Saint-Germain vuga tweni twicara reka turondere natwe ukuntu twogura abakinyi bako baravugwa ko bagiye gusinya mu mugwi wa Paris Saint-Germain naho bitaba officiel twabibutsa ko na Christophe Galtier yavuye mu mugwi ariko umugwi wa Paris Saint-Germain utaragira officialisation yuko wasezeranye n'umumenyereza Christophe Galtier nta kintu na kimwe baratangaza ariko abantu benshi babona ko Christophe Galtier agiye kuva mu mugwi wa Paris Saint-Germain umugwi wa Paris Saint-Germain avuga ko wagiye gusinyisha umumenyereza Luis Enrique yahora amenyereza umugwi serukiragihugu wa Espagne muramuzi muri mondial mwaramubonye abushikana kure muri demi finale mu gushira ko ya 2020 mwaramubonye abushikana kure muri demi finale umumenyereza rero Luis Enrique azwi yanditse amateka umugwi wa FC Barcelona mubuse ko ariwe aherutse guhesha umugwi wa FC Barcelona Champions League yatwaye muri 2015 ari kumwe na trio yari yakumuriro mu ico gihe rigizwe na Suarez, Neymar na Lionel Messi rero umumenyereza Luis Enrique kuva ava mu mugwi wa FC Barcelona mu 2015 akaba ta indi club yari bwamenyereze yahora amenyereza umugwi serukiragihugu wa Espagne inyuma yo gusezera rero umugwi serukiragihugu wa Espagne yicaye ameza ngaya akaba yarose akazi ko agiye gusinya mu mugwi wa Paris Saint-Germain rero akaba yategetse umugwi wa Paris Saint-Germain kumusinyishiriza aba bakinyi bakurikira ariyo Kangli akina mu mugwi wa Mallorca bivugwa ko yo bagiye gusinya mu mugwi wa Paris Saint-Germain ugashira ko Milan Skriniar yo bagiye gukina mu mugwi wa Paris Saint-Germain avuye mu mugwi wa Inter Milan ugashira ko Lucas Hernandez avuye muri Bayern Munich umufaransa akina ku ruhande rw'umulatero gauche yo bagiye gukina mu mugwi wa Paris Saint-Germain ushize ko n'umukinyi Marco Asensio avuye mu mugwi wa Real Madrid nyuma yaho arangije contrat yiwe n'umugwi wa Real Madrid bakavuga ko yo bagiye gusinya mu mugwi wa Paris Saint-Germain ugashira ko n'umukinyi Manuel Ugarte yo avuye mu mugwi wa Sporting Portugal yo bagiye gusinya nawe mu mugwi wa Paris Saint-Germain no mukocha Luis Enrique bikaboneka ko n'umugwi wa Paris Saint-Germain ticaye ukurarondera abakinyi wosinyisha uko urabona ko ushobora gutakaza abakinyi batandukanye ya indi nkuru ikiravugwa mu mugwi wa Real Madrid nuko umugwi wa Real Madrid ugiye ukurashira uraraba ukuntu woshira ku soko umukinyi Edouard Mendy akagugwa akava mu mugwi wa Real Madrid ariko bitaraba officiel ko Edouard Mendy agiye kuva mu mugwi wa Real Madrid kuko mwibuke ko bamuzaniye ko uwundi mukinyi yitwa Fran Garcia Real Madrid yamuguze akina ku ruhande rwa Edouard Mendy bikavuga ko Fran Garcia ari wagiye kubatitire ku ruhande rero tukabibutsa ko n'umukinyi Alphonso Davies akina mu mugwi wa Bayern Munich ari mu iki gihe ari i Madrid arindiriye ko yoronka offre iva mu mugwi wa Real Madrid ko yo abasinya mu mugwi wa Real Madrid ariko Real Madrid kabita mubona ya akaba arindiriye ko Real Madrid yotanga offre kugira ashike mu mugwi wa Real Madrid woni Alphonso Davies wamwibuka baramwibuka ivyo yagiriye FC Barcelona igihe Bayern itsinda FC Barcelona ibisinda 8-2
Pique niwe yo muvuga ni wamuzi ya tukabandanya mugwi wa Real Madrid ko biravugwa inyuma ya Real Madrid yobura Harry Kane bikaboneka ko umuvuduko bari bafise mu kurondera Harry Kane bawugabanije kubera ko hinjemo na dossier ya Kylian Mbappe. Turabandanya n'amakuru yacu tubandanyije mu mugwi wa Real Madrid mugwi ko biravuga ko Mbappe ibintu vyiwe byo kuza mu mugwi wa Real Madrid bikimwa ama suspense bikavuga ko Kylian Mbappe yoba agiye kurindira ko saison irangira akazoyingwa no mugwi wa Real Madrid mu 2024 kugira abashe kuganya prime d'indemnité azohabwa n'umugwi wa Real Madrid ukavuga ko umugwi wa Real Madrid wamwemereye imiliyoni igera ku 130 azohabwa ni asinya ari agent libre mu mugwi wa Real Madrid. Rero umugwi wa Real Madrid ukaba wagize plan B yo kuzana undi mukinyi Dusan Vlahovic akina ku nimero 9 mu mugwi wa Juventus. Bikavuga ko umugwi wa Juventus ushaka imiliyoni 70 kugira usinyishe umukinyi Dusan Vlahovic, ariko umugwi wa Real Madrid ukavuga ko ushaka ko umugwi wa Juventus wabatiza uwo mukinyi Dusan Vlahovic agakina mu mugwi wa Real Madrid umwaka warangira bakazana Kylian Mbappe ama Dusan Vlahovic agasubira mu mugwi wabo wa Juventus. Ariko Juventus kaba yavyasi yavuze ati mutaduha miliyoni 70 ni turi pre yo gutanga uwo mukinyi. Ya tukabandanya n'amakuru tuko turaronka mu mwanya amakuru ashitse mu mwanya nuko umumenyereza Steven Gerrard nababwiye yaronse umugwi wa Al Ettifaq agiye gumenyereza umugwi wo mu gihugu ca Arabie Saoudite. Amakuru acabandanya ava mu gihugu ca Arabie Saoudite amenyesha ko umukinyi Marcelo Brozovic agiye mu mugwi wa Al Nassr usanzwe ukinamwo umukinyi Cristiano Ronaldo. Rero inkuru zitandukanye ziko zirashika mu mwanya zigena zitandukanye tubashikije amakuru ashushe amakuru agezweho kuri ETBC-TV. Ya mubandaye mugira share na like kugira mubandaye muronka ibintu bishasha bica kuri ETBC-TV. Akandi gakuru gato nabashikirije nuko Lionel Messi byamenyekanye ko agiye kuzoza arahembwa miliyoni zigera kuri 45 Anti ya 45 na 55 mu mugwi wa Inter Miami agiye gukinamo. Bikavuga ko n'umukinyi Sergio Busquets na Sergio Ramos ugashira ko na Jordi Alba bo bagiye kwiyunga no mugwi wa Inter Miami. Tukabona ko tugiye kubona abakinyi bahuriye muri Clasico bari mu migwi itandukanye bo bagiye guhura bakinira umugwi umwe wa Inter Miami usanzwe uyobowe na Deona ariwe David Beckham yakinye umupira w'amaguru mu myaka irangiye. Rero mu maclose agize contrat za Lionel Messi arimo clause ivuga ko Messi azararonka 1% y'amafaranga umugwi wa Inter Miami uzokwinjiza biciye kuri mayo uzogenda uragurisha. Bikaboneka ko ariyo nandi mafaranga azogenda araronka biciye kuri ku ma TV ku masanamu ku izogenda iragurisha umugwi ku madroitere uzogenda uragurisha umugwi wa Inter Miami ko ari bice Lionel Messi azogenda araronka. Ya thanks rero kuri mwese mwakurikiranye ikiganiro cyanyu akandi gakuru gusa no bashikiriza gatoya nuko umukinyi Cesc Fabregas aherutse guhagarika gukina iby'umupira w'amaguru nagomana bashikirize statistique zamuranze mu mupira w'amaguru aho retirinze yagaritse gukina umupira w'amaguru afise imyaka 36 akaba yatangiye gukina afise imyaka 16 bigasobanuka ko yaramaze imyaka 20 akina umupira w'amaguru. Cesc Fabregas akaba yakinye mu migwi itandukanye yakiniye mu mugwi wa FC Barcelona ava muri Barcelona aja mu mugwi wa Arsenal ava muri Arsenal aja mu mugwi wa Chelsea ava muri Chelsea aja mu mugwi wa Monaco uwo akaba yakina mu cicaro ca gatatu mu gihugu cyo mu Butaliyano akaba ariho aciye ahagarika ivyo kina umupira w'amaguru. Mu mupira w'amaguru yakinye Cesc Fabregas byamuranze mu myaka 20 akaba yakinye imachi 559 inkino 559 akaba yatanze pass decisive 82 asinda ibitsindo 91 akaba yaronse carton jaune 105 aronka carton rouge zine akaba yabaye titulaire mu izo manchi 591 akaba yabaye umutitulaire mu manchi 249 akaba yabaye umuramplasa mu nkino 161.
hama ayo niyo mateka aranga umukinyi Cesc Fabregas muzi yatahukanye ibikombe bitandukanye, atwaye mondial, atwara Euro muri 2012 ari kumwe n'igihugu ciwe ca Espagne, atwara na mondial ari kumwe n'igihugu ciwe ca Espagne. 2010 muzi mondial yabereye muri South Africa, niwe yatanze ijya pasi Iniesta yatsinze kiya gisindo kimwe, ijya pasi ni Cesc Fabregas yayitanze. Niyo mpamvu abaespanyol bamwibuka, babandanye baranda homage kuri Cesc Fabregas agarese ibyo gukina umupira w'amaguru afite imyaka 36. Mwibuke ko Cristiano agikina afite imyaka 38, mwibuke ko na Ibrahimovic agishina nao bakina bikanga afite imyaka 40 ariko Cesc Fabregas ku myaka 36 akaba yagarise gukina umupira w'amaguru. Thanks to all mwese mwako murakurikirana amakuru y'inkino mwari kumwe na Rich Milade size 611. Mwibagiye kugira share, like na comment kugira mubandanye muronka ibintu bishasha bica kuri ETBC-TV.